Yari umuvyeyi akeneye kurera nk'abandi. Yari umuvyeyi akiri mu gahinda ko kubura umushinga nawe wiwe. Inyuma y'imyaka 3 ahitana agafunyi aja guhamba wiwe yabuze atanse. Umwaka uraheze Diane umukenyezi wo mu Nyarumanga zone Buterere abuze akana kiwe Kelsey itera iteka. Ku batavyibuka canke bo baba batari babizi, Kelsey agakobwa k'imyaka 5 karafashwe ku nguvu karicwa, ikiziga cako gitorwa bukeye. Bagatoye umutwe bawinjije mu vyondo. Biboneka ko ako kana kishwe kabuze impwemu. Muri ku musi yacu yo kuri no wa kane tugaruka kuri ako kabi kabishe. Mwiriwe ni Davi, nizere ko meze neza. Uwo mugoroba iryo bararigwa mama Kelsey yaratashe avuye kuronderera ico rirenza abana 6 yaratunze ari umwe. Ashitse muhira arondera akana kiwe Kelsey arakabura. Niko kuja mu vyambu akarondera mu kibano. Ahaca hose mu mihana bamubwira ko atana yambu. Mama Kelsey ararya umutima amenyo, arakinga, araryama, yibwira ko umwana wiwe yoba yagiye kurara ku mugenzi w'umuryango yahora aza kumutora akaja mu Kiyange, iyindi quartier yo mu Buterere. Bukeye inkuru y'incamugongo imusanga ku muhana. Kelsey yatowe atakiri muzima. Biboneka ko yafashwe ku nguvu, biboneka kandi ko yanizwe. Agahinda karica umuvyeyi. Kubera ubukene bwa mama Kelsey yahisemo ko ahambwa vyihuse. Nta kundi yari kugira kuko atarashoboye kumucisha mu buruhukiro kwa muganga. Ntiyashobora no kurindira ivyigwa vyukozwe ku kiziga ngo hamenyekane icoba cahitanye vy'ukuri ico kibondo. Vyari gushobora kumbure gufasha amatohoza. Ikibabaje nuko gushika uno musi hataraboneka icyo amatohoza yashitseko. Mbega ni bande bishe bagashurashuza bakongera bagashinyaguriza umuryango wa Kelsey? Si umuryango wiwe gusa warengewe, nabo bose bakunda kandi baharanira agateka k'umukenyezi baguye mu gahundwe bamenye ko iyo nkozi y'ikibi yaciye anigira ako kana kakigeme mu vyondo. Kumbure ubutungane buzoteba butanga inyishu, ariko kandi umuntu acagaruka kibaza, mbega urubanza nk'ubwo rwari rukwiye gutebera mu matohoza? Uko biri kose nta butumwa bwiza biha abavyeyi barereye mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo. Ubwo ntibituma izo nkozi z'ikibi zimenyera. Kelsey kumbure niwe yamenyekanye, ariko vy'ukuri aho umwe mu vyashoboye ntiyogerageza kugwanya mabi akorerwa abana n'abakenyezi mu kibano. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Hanje tuzosubira ejo.